Dans mon pays, Burundi, mon père est là, ma mère est là. Ah oui, ah oui, ah oui, Nibiki. Mon père. Ah? C'est là. Na kifaransa uzi? C'est tangura. Dans mon pays, Burundi, mon père est là, ma mère est là. Ariko ah oui, ah oui, ah oui. Uratigirengende. Mon père est là. Bavuga gute? Mon père est là. Mon père est là. Oya, mon père est là. Ndosigura. Ndakubwira ikintu kimwe. Je ndi umuririmbyi wari umenyesha amakuru. Sivyo? Ariko correction. Kubera ko nkosora mu buzima bwanje butari ubwiwawe. Ok, dans mon buzima bwawe. Ok, nivyo mon père est là, ma mère est là. Ndakubaza. Ni kubera iki? Abajournaliste bamwe mugara ntimushake guha ikiganiro umuririmbyi biba bivuye kuki hamwe bamukeneye ko bahana kanoti sinzi biba bivuye kuki. Bon, ibyo kanoti sinabishigikira muga kuba bivuze bisigura ko haraho nyine abavuga ati urazi impamvu ari oblige yo gufata déplacement akaza sinovuga yuko abagusabye agusaba ngo mama yera igitoro canke ati mama yera ndakwereka ikintu kimwe mu bisanzwe abavuga ati ebana narakoze TV yanje urabona higeze uko nyene ndiko kubwira oya ibyo hama ndakwibutsa ikintu kimwe sivyo mwebwe kazi kiwanyu gafatanye naki wacu tutariho ntimuriho mwebwe twebwe tutariho ahubwo nimwe mutubaho kubera iki murondera abastar kugira ngo mukorane twebwe tutariho donc ibiganiro byanyu yego ibiganiro byanyu mukorana n'abastar kenshi bisigura ko abastar bavuyeho ibyo biganiro ntimwe bikora mubikoresha iki Nijo bitwarera kubwiye nimagiriranire abo bantu bavuga ngo urida kuma ariko ibyo ni sibyo. Okay sawa basi dufate ati basi ariko namwe unyima ikiganiro uretse ko ari umustar reka dufatire ku bastar bavuze abastar ushaka kumubwira ati bro jewe nkorera hana natagika emission arico mfasha kaza wumva ngo ndumukira amafaranga ngo ya déplacement aho ndamutahura ariko rero hariho achat ukacumubwira ngo mbwira ahantu uzoburi ndagusange urumva ayo mafaranga ya déplacement kumbure ntayo ufise sivyo kandi nayagusaba ariko ronse woyi wawe agutwara aho nazoba naho nogenda n'abaguru essentiel nuko ndamushikira. Okay. Bro ukazambwira ati jewe reka niyaranje ingenda gusanga aho uri wambwira ahantu muba muri canke ahantu mwifuza ko dukorera kanza wumva ngo namwe afise cyangwa za wumva ngo yango nikunda ngo je ngo ahantu ndi ngo si bon ariko ngo ndunga iki gitoro bon bindi abashize amafaranga imbere ni nkaca nico kimwe rero namu journaliste akubwira ngo TV yanje kwa ndakwereka ikintu abo ndafata cyo kintu nshobora kuba ndahantu nkabona ati image y'aha hantu vraiment ntiyoryoha sivyo ngaca ndakubwira ati bon je bivanye n'ahantu ndi ndibikunda vraiment sivyo hari n'igihe kandi bya vrai ataba afise umwanya nivyo kubera ko umuziki wo mu Burundi kenshi tubufatanya n'akandi kazi ntushobora kukubeshaho wonyine nari gashobora kubura umwanya rero ushobora kwibaza ati twebwe nta bintu biri bizarre duhura nabyo koko hari umugenzi wanje si jewe nashima umugenzi wanje dukora akazi kamwe yahamagaye umustar nayenze kuvuga izina kandi arazwi afite izina pe arambwira abantu bahurira bakorera emission byose barapanga gahunda araza barabonana uri oblige kumugurira icanywa mugakora ariko aranywa sivyo ariko yevara naho mwamwagiye ariho place akubwira ati konsoma hanyuma tudwa peye wowe nyine urumva umwevite nongera ngo ri umushitsi voilà komfata neza arajya aranywa oya ntiyafunguye yaranyoye muga urumva aranywa ari abantu banywa mengo sinzi ngo ko arimuka aranywa hejeje acamubwira ngo numva ngo mwaye bifu uriskiri aho onye urumva ko rero agatima keza
urumva hari rero urugendo mwa mwafashe kuva nkariya kuri Mestre kugezo kwisi hariya rero ora akadugo gahari napanda miguu ebana hamwe ishuha n'amafero mu nyisi za izona ega ku kadugo duga niko mba naduze biravana gemba nakurunyiye déplacement ukacushika ngaho uranyoye nanakuriye n'ikinyobwa kumbure mu mwanya uzuraza nateguye mvuga ati ambwiye ati ndafungura n'indafungura ariko Dieu merci kico kitamfashe nta kinyobwa wanguriye nje nakwemvise bon sinzi ariko nuronsa mufatira Nirambye turashitse rero ukaza wumva ngo numva ngo Ecriture ngo tubipanga ubundi munsi bantu iyo ni erere nikosa bakoze natwe rero turasiragoringa my friend sico kimwe ariko sico kimwe nyene kubera ko ntituri bamwe hariho igiso kigeze kumba kumvira muri Dujahid barababaye kandi no munda tacicutse urazi impamvu ni ibintu vyabaye ata muntu umwe avyiteze canke novuga ko ari accident hari umustar reka ndamuvuga yitwa D1 agisora irya ndirimbo yiwe ya mbere voilà irya nyene yarayisohoye akiri mushasha donc nibaza ko atahandi hantu yari bwakore yatavuye nimba ntihenze yaraje muri Dujahid nanje yari mushasha sinabwamenyeye turavugana arasaba emission kwa turavugana kwa kunyene biganira n'abantu umuntu wari wese je ntegereza kumakira kwaje urumva turapanga programme duhure ku kazi dukore emission reka mitemo kubivuga ahari hose no kuri ndamusavye amabarire sinzi ko anyibuka sinzi ko yibuka ibintu byatubayeko umunsi wa mbere ndamuha programme duhure ku kazi ko tuza gukora azana n'undi sinzi ko ari management yiwe sinzi ko twarusumanya kuganira turashika ndamuramutsa ijya mbere mugara ntanze gushika nashitse yandindiriye ndambwa bro sorry nacerewe amabisi yuko akayendi excuse canja kuvugana na kamera ndindira gato ndaje ngiye kubaza cameraman ko nawe nyari nga muri bio ndari singiye kubaza cameraman ingo dukore umva nambwe na programme yose mwijoro ingo dukore umwemvite yaje kandi saa yankanze gushika no byo ni erere yananze gushika mugana yari amwexige kurumva ambute yaje no acaraza cameraman ndamushikira ngo yewa ngo kamera ngo batabisanga bro invite alifika kuri kutambia kile ndamubwire ngura mine biona sasa hivi mama urumva erere ya mbere ni ntangura kwimvira rero none ndamubwira gute ndamwexcuse aho gute nari tkonje dukore ucume ngo ndamusuzuguye ntangura kuyagiriza rero nyene umutima wanje ndambwira bro jewe byo bintu nshobora gusigura ingo wewe ubimusigurire naje kwa ntazo nariye sivyo acaraza aramusigura ko narumvise akantu kandiye nyene mvuga ati agendera nyumvira nabi nizo nyene niyanse arabyumva yarabitahura muganda ndazi ko yari yagahari tu bitegereza bitegereza rero umunsi ugira kabiri dupanga indi programme nawe sinzi ibindi bisanga apana kuri jewe kuri kamera nyene kama bari be banini sinzi ibintu batwaye indi kamera sinzi ntavyo nibuka narababaye we programme zibiri zose si bon nahandi nitwaye tumuzi umva yashaka gutangurira kumbure kuri Dujahid kugira ngo akushe ndimbo yiwe mu misi zashaca mbona agiye kwa Isaac barakorana kwa bijyanye mani narababa urumva baratembera muranimvira hano mutumbera ndamusaba ikiganiro mengo ngo baniyagiriza njewe nyene kandi bitari kuri jewe rero nje tuma mvuga ati umuntu akiri mutoyi musapotinge byiza bishoboka ego naho yo kudeseva mu misiza ko bateye imbere badashaka kwibuka ko ari wawe bafashije kandi rero mudafashije abantu bakiri hasi tuca tugira ya consequence yuko mu ma evenement tuguma tubona babandi bakera nta bintu bihinduka nta gishasha tuguma tubona babandi bakera nibo Burundi bwejo haraka peti hari yanyi kuvuga mane zakaze mugana nogira amahirwe yo gushika hano ndasha no haturira mugabo karaca kwa naka bana agakasi hari yagakazi kwanje karibu uretse ngene bibabaza dizo ono ico kintu
nawe mvuga ati mara je umuntu muto w'imisi yose nzomusapotinga nawe yotera imbere ntanyibagi mbo akanyibagira birabisha kizima namufasha ukuboko rero ico kintu niereri diwane nugira gusabye ikigongo oya je kurira no namusabye ikigongo hari hose ilikuwa mie ushaka kuba wibajije ngo wa ariko Byarampabaje ariko si wawe nimbire ko ari wawe ariko si wawe ari bisanga rero ndizo twego turavuga ibintu by'ibisanga twego ba journaliste kumbura ugasanga biva yereri bayi kwa cameraman wewe ntubona cameraman ubona jewe sivyo irifo gutahurana je umbwiye dade je byagenze uko ndumwe atahura cyane fo gutahurana mu kintu cyose bon ashobora kuba ariko arabitubwira uko kubera ko turi imbere ya kamera oya yo nanibagiye ko turi imbere ya kamera n'ubwo ntarabana oya reka ndakubwira hari abantu benshi twakoranye hari umujama twakoranye avuye ingozi kamana yitona umuraperi Big J twarakoranye ndamushira cyane gose Big J command muje mu ndimba ze hari ya Big J promotion ay muje mu ndimba ze hari hanyu mu murara kandi ukiyora iyo mission umuntu wese badina ya Big J yamutumye akakitu uvuge muri commentaire ngene twakoranye arazigiska iki kiganiro uvuge ingene twakoranye umunsi wa mbere umuntu wa mbere je tubonanye vraiment ndagerageza uko nshoboye kose kugira ngo tujye muri vibe apana kwibana bana mu bisanzwe hari n'aba journaliste baba bafite umutima mwiza hari aba journaliste bavuga ati jewe vraiment ndapambana ku muntu urana nka Randi promoter mu journaliste ba mbere nga kuri je no vuga ko ari uwa mbere ari mu ba mbere ni banya ni TV bambabarire uje niwe mbona ko ari uwa mbere kuri je kuri wewe avuga ati ari mu ba mbere yego bon n'umuntu ntashobora kukwikawusha kandi akubonye on arakuvugisha sivyo kandi umukeneye kwikiganiro urakiro hari n'igihe nawe nyene yiyumvira ati na bro tuvugane vraiment dukora kandi yego urumva ko aba bon mwanya nturatworohera twese ariko ni tumaze kubivugana ko kenshi vy'ikiganiro yego kandi urabona ko kote zose nta kugara kuri ni wa muntu abashaka ko ikintu ciwawe gitera imbere donc arika yiyumvira amayide nawe urasamye bon jewe mu bisanzwe uriko urarondera nawe amayide none je akazi kiwanje sindikondaga cyangwa uzogenda azoguhamagara broko wapi niko wapfa ingo oya mu bisanzwe sinibaza ko ari ikibazo cyo kurondera amayide ni kubera ko ashaka umwanya uri parfait hagati yacu kubera ko ikiganiro ciwacu kizoteba kumbure wewe mufite ibyo muhuriye ko cyane mwahuriye ko ntaco mufana n'umunyakamenge ngabo umunyakamenge wala mufite ibyo muhuriye ko oya hari undi mujama rero hariya kumbure yamwandikiye aramusaka ikiganiro sibaza ko uyu uri kuravuga ari Randi promoter ameze bien guys umutananirwa ntashobora kunanirwa kuguteza imbere ntashobora kunanirwa kukumviriza araguteza imbere n'umutananirwa simvuze ko meze nabi mvuze ati hari undi mujama hari yakumbuye amwandikiye amubwira ati rindira hari ibintu nkirimwo takabona nta mwandikiye ni nkuko nanje yambwiye ashobora akaca mwakira nabi kubera we mumenyeranye mugabo uramutahura ni nkuko nanje ashobora kumbwira ati hari ibintu nkirimo sivyo kandi nivyo umuririmbyi ari mu Burundi CJJ hari undi mujama hari ya mugabo abwiye iryo jambo avuga ati akangara ko kure yateye imbere aba yavyimviriye nabe ariko ndabimubwiye guys ameze neza umutananira arinze kugira ngo rindira kandi ninze ndamufana oya we murabana hari wa murabana hari umufana nkande bonda mufana nk'umenyesha makuru abizi abikora neza atigerana niko iyo mbonye n'umuinvite avuye hanze mba ndi sur ko Randi promoter ahari biraza kuba bimeze neza kubera ko niyigerana nigwa kiretse yigirishije twari ko tuvuga ibintu biri hagati y'abastar n'aba journaliste kwa ibintu duhura navyo canke muhura navyo rero tubiteranije byose hamwe bisaba kwihangana no gutahura bisaba kwihangana no gutahura guys umuntu akwimye ikiganiro banza kwanza umenye impamvu je hari ikintu mora nizera mu buzima sinizera ko hari ikintu kibi canke ciza
mba nizera ko hariho impamvu mbi n'impamvu nziza. Urashobora kumpa umugati bikaba bibi kubera ko wawumpanye impamvu atari nziza. Eketara rukundoga washize yakanga. Cyangwa ufite myinshi wanse kwipfa. Cyangwa ufite myinshi wanse kwipfa. Niyo mpamvu nizera ko si bishitse ukanya ikiganiro. Ni vyiza ko noyumvira no muri way iri positive kuri kote y'uwo muntu. Ibindi navyo je nibaza ko ebana eza kiganiro banga. None tuzakwemvise. Nani ninde yatwemvise? Baza kabizi. Guys, ndabiye. Ndagiye je. Giye za nani ndayivu. Ngiye gufata bisi bana imirongo. Ugiye ku mirongo. Agaga gudugo ko kuvari yakweri gushikaga abana.